Bakunzi bahore CANAAN TV numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Mwami Imana, tuje imbere yawe tugushima kubw'urukundo rwawe n'ineza yawe. Tuje imbere yawe Mwami Imana tugushimira ko wakwizeye atana rimwe wo muhemukira kandi waguhungiye ko wese umuha ubuhungiro kuko uri umuvyeyi mwiza. Oh haleluya, ubona hose kandi uzi twese, uzi imigambi yacu, uzi n'ishaka n'umwete tugira ukukurondera. Rero mukunzi mwiza, ndagushima kandi ndagukunda, we kudahemuka kandi udahemukira abawe. Ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose, n'izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ko Imana idashobora kwirengagiza umwana wayo, ihora imurinda mu masirkonstanse yose. Haleluya. Imana irarinda abana bayo. Satani n'abakozi bayo bakagerageza gucura imigambi mibi ku mwana w'Imana, ariko Imana ikahagarara ikamwimana. Haleluya. Ikamwimana. Nukuri Imana itwimana buri munsi. Imana ituramira buri munsi, tugwanirira buri munsi. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Daniyeli igice ca 6, turasoma kuva ku murongo wa 11 dushikane ku murongo wa 16. Bukeye babagabo baragenda bose basanga Daniyeli asenga Imana yiwe ayinginga. Baraza bavugira imbere y'umwami ibya cihanikirizo ciwe bati, mbega ntiwasinye ko kucihanikirizo washinze yuko kumara iminsi 30 umuntu wese azogira Imana nimwe cankwe umuntu numwe asaba atari wewe umwami azotererwa mu gobo gw'intambwe? Umwami arabishura ati, narabishinze koko nkuko ivyagezwe by'Abamede n'Abaperesi bishingwa ntibihinduke. Baca bishura umwami bati, ariko Daniyeli we wo mu Bayuda bazanywa ari nyagano nta kumvira mwami canke cacihanikirizo wasinyeko, ariko asenga gatatu ku munsi. Maze umwami yumvise iryo jambo biramutuntuza, ashira umutima kuri Daniyeli kugira ngo amukize. Yihambirira kuvyo kurokora Daniyeli gushitsa izuba rirenze. Babagabo bongera kugenda bose ku mwami baramubwira bati, yewe mwami, umenye ko ari cagezwe c'Abamede n'Abaperesi ngo nta cagezwe canke ibwirizwa umwami yashinze vyohinduka. Nuko umwami apfa kubitegeka, bazana Daniyeli bamuterera mu gobo gw'intambwe. Maze umwami abwira Daniyeli ati, Imana yawe wama ukorera iragukiza. Amen. Bantu b'Imana, Satani yanka abana b'Imana. Satani agwanya abana b'Imana. Satani ntaca adakora ku murango no mwijoro ku bwawe nanje. Haleluya. Umenye ngo uri umwasi wa Satani, ni waba ukunda Imana kubaha Imana, uri umwasi wa Satani bimwe ntokubwira. Kandi umenye ko Imana nayo nta kidakora kugira ngo ikurinde. Uyu mugabo Daniyeli mwumva, murazi ko yanyanzwe yari nyagano avuye mu gihugu ca Isirayeli, baramunyaga n'abandi bahungu b'Abayuda babazana mu gihugu ca Haswerusi. Ashitseyo ngo yigira inama mu mutima wiwe. Haleluya, haleluya. Yigira inama mu mutima wiwe na bene wabo ngo kutazokwiyandurisha ibyo kurya by'ubwami n'ibyagezwe byaho. Aravuga ati, tugerageze twirinde twimatanye n'Imana yacu. Ati, nihaba no gupfa dupfa, ariko ntituce twigere duhemukira Imana yacu. Ngo aravuga ati, twende tuzojya ku bintu baterekereye Imana zabo. Murazi ngene vyagenze ko batabiriye kandi barabyibuha abahungu beza bigitangaza. Bantu b'Imana, Imana iragusiga nataco bufise.
hariho umuntu yambwiye atari ku Imana, ati Imana ni igitangaza, ati iyo nitegereje uburyo mbafise nkaraba n'amadepanse ngira, ati nubu Imana iracyakoroka, Imana iracyakoroka ku bana bayo kandi bagatekana bakumva baranyuzwe. Haleluya. Daniyeli yanka kwiyanduza, yimatanya n'Imana, aravuga ngo jewe Mana sinzoguhemukira keretse wowe umpemukiye, mugaje sinzoguhemukira. Ariko nagira ndakubwire ngo Imana yacu ntihemuka, oya, kandi nikoze isoni itetereza. Haleluya. Rero ngo aba bahungu bagira ubwenge, bagira igikundiro, ngo ubwenge bw'igitangaza, ushikaho umwami avuga ko ajeje Daniyeli kugaba abandi bategetsi, niwe yegeranya ibintu byose, ibintu by'umwami niwe yabikorekta. Yari umuntu akaze gose, umuntu akomeye mu bwami bwa Dariyo. Hanyuma ngo abandi bami abandi baganwa ngo baramugirira ishari rimwe, baravuga ati ni gute tworondera ikintu dukura ko uyu muntu, ngo baragerageza kurondera mu by'akazi kiwakora, bararondera baragerageza, baracaye ngo barabura ahantu na hamwe hari faye. Basanga Daniyeli ari ku murongo, Satani abagisha inama ati kugira mu mushobore n'ahantu hamwe gusa, muciye mu byagezwe by'Imana yiwe aho muzomurongo. Ngo baca baragipfundika ati rero uye kugira ngo umwami anezerwe, reka tugende tumubarire ko ashinga iminsi 30, ko abantu bose bo mu bwami bwiwe ariwe bazopfukamira, kwatawe Imana ata wundi muntu atakindi kintu na kimwe bazosaba atari umwami. Icubahiro abantu b'Imana, icubahiro cyarakoze baramwisi. Umwami yumva biraryoshe, yumva ariwe bavuga, ariwe bapfukamira wenyene 30 jours, yumva n'igitangaza. Ngo aca abishira ku mukono, arabisinya, kandi ngo icyagezo c'abamede n'abaperesi ngo nticyahinduka, hasinywe basinye, nta wasinyura. Mugabo umwami ntiyamenye umutego bamuteze. Satani azokwamatega, Satani nubuye ariko aratega, ariko aragutega wowe nanje, ariko hari Imana itegura imitego yiwe. Haleluya. Uko bukeye nuko bwije. Daniyeli avyumvise aravuga ati ntashwa, simpindura, nta mwana w'umuntu nzofukamira iyo mwijuru yonyene. Ngo yasenga gatatu uko yahora, ndetse yugura n'amadirisha kugira ngo bavyumva, ntibaba bibaza ngo yinyegeje canke yageze kati iyo yumva ndapfa ariko mfe nziza Imana yanje. Mana mwijuru avuga ati kweri ndafise umuhungu. Ese cyo uyu munsi Imana ikakwirata nanje kanyirata. Haleluya. Ngo baca barafata baja kumuraba, asanga ariko arasenga, baja kubwira umwami ati none wewe urazi cagezwe wasinye ico kivuga ate atari ku muntu yitwa Daniyeli, ati n'uyu mwanya ariko arasenga nta kubana kumvira. Umwami ngo arababara, aravuga ati kubera iki ibintu bifashe Daniyeli, Daniyeli umugabo w'Imana, Daniyeli umukozi mwiza, Daniyeli w'igitangaza. Aravuga ati ndabigenza gute? Waragerageza kwirengagiza, aragerageza kurangene yo mutabara, arabura inzira. Haleluya. Imana ntibura inzira. Haleluya. Ngo wewe utajubura kugira abakwizeye bose ntibazokogwa n'isoni. Yo haleluya, haleluya. Imana yacu ntiburi kubigenza, ntiburi ngene ibigira, ntiburi inzira. Haleluya. Umwami ngo arabura inzira, abana b'abantu turabura inzira, kandi twifuza kugira neza, ariko Imana yo ntayibura. Haleluya. Aravuga ati nta kundi. Baragaruka ati kuri kurirengagiza, kandi uzi neza ko itegeko ry'abamedi n'abaperesi ritabugirwamwo. Niho ngo aramubwira ati Daniyeli muntu w'Imana,
ati nta kundi n'ugende, ati ubwo Imana yawe ukorera ijoro n'umurango iraza kukurinda. Daniyeli yamwishuye ngo eko Imana yanjye irandinda kuko nta kibi nakoze kandi nahitandinda n'amahoro. Bamuterera mu bwobo bw'intambwe basanga intare iruta izindi niyiri losa kaya baba heneke sikataye. Haleluya! Intare isumba izindi yari yamanutse ngo izibiza iminwa y'intare. Daniyeli aratabagwa ngo izo ntare zamubereye imatera ry'amako n'imisego yisegura, kuko Imana yari mu ruhande rwiwe, kuko nawe yabaye inkoramutima y'Imana. Ndagusengera nisengera ngo ugire umwete n'ishaka ryo kuba inkoramutima y'Imana. Mana nanjye ndisengeye, Mana umfashe kuba inkoramutima yawe. Naho turi mu isi rimwe amagorwa n'amakuba menshi, dufise ihumire riba kuri wewe ritubwira ngo waranesheje byose ku bwacu. Twimatanye nawe mwizigirwa ko dahemuka. Wahemukiye Daniyeli, natwe uyu munsi ntiwoduhemukira. Ayitayisi tekere bonde tayi. Haleluya! Daniyeli ngo umwami ntiyatoye itiro, avuga ati Daniyeli aziziki. Wabyutse mu gitondo agenda kuraba ngo arahamagara ngo Daniyeli, ngo ya Mana ukorera ku murango no mwijoro wa yakurinze. Daniyeli aravuga ati yandinze ko nta cyaha nagukoreye kandi nta n'icyaha mfise imbere y'Imana. Data ndagushima wewe nta nari murenganya. Haleluya! Imana yihesha icubahiro. Umwami aravuga ati sawa, ivyo mwakoze umugambi mwatuze nawe umenye. Ati rero Daniyeli mwamutaye mugobo, Imana yamurinze. Ati ubu rero namwe n'imiryango yanyu mwaho ntimugenda mwenyene, n'imiryango yanyu reka namwe tubatereremo turabe ko Imana ibarinda. Ngo baca babatererayo, ngo intambwe zasama zikacagura nta n'umwe yarakoze. Rero murumva abantu b'Imana kuba mu ruhande rw'Imana kwarimwo inyungu yawe cyane gusoma n'iy'Imana. Imana ibereye maso abana bayo, Imana ibereye amaso inkoramutima zayo. Wifuze kuba inkoramutima y'Imana, ntizogutererana, ntizogutetereza, ntizoguhana, izokuzigama kandi kuzitirira. Naho umwasi yorara arazunguruka gute, yorara kugwanya gute, ntazogukura mu kiganza c'Imana. Imana yo mwijuru bampezagiriye. Mana singira amajambo akwiye kugushima, kuko uri umuvyeyi kandi uri umwizigirwa, uri umutabazi wacu kandi uri umwungere wacu. Usinzira ntuhunyiza ku bwacu, ntiwigeze usinzira ku bwa Daniyeli naho umwasi yari yagerageje, ariko waramweretse ko imbaraga n'ububasha bifiswe nawe, kandi n'ijambo rya nyuma rifiswe nawe kubaremwe n'ivyaremwe. Ndagushimiye kandi ndakunina haje kuri ubwo bwizigirwa n'ubwo rukundo. Ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.